Nshuti bagenzi muriko murakurikirana ikiganiro c'ubushinganiro bw'intwaro y'agati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano turabahaye ikaze. Muri kino kiganiro tuza kubashikiriza uko abene gihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bariko barahurumbira ibikorwa vy'iterambere. Muri kino gice ca mbere tuza kurabira hamwe uko amakoperative yitunganije muri commune ya Ntahangwa. Nkuko tubishikirizwa n'umuyobozi mukuru ajejwe iterambere ry'amakoperative mu gisagara ca Bujumbura harayangana 496 ari mu bisata bitandukanye. Kijanye n'amakoperative twovuga yuko ari igikorwa camye kuva na kera ariko kigiye gushirwaho neza n'itegeko ryemejwe hari umwaka wa 2017 igihe tegeko ryahimiriza abene gihugu canke abarundi muri rusangi kuja mu makoperative. Vyarabaye mu mwaka wa 2017 rimaze kwemezwa rigashirwaho mu mwaka wa 2018 niho hatangwa gushirwaho amakoperative nyezina aho habaye amakoperative mu rwego rw'igihugu cose mu mitumba yose amakoperative arashingwa. Rero naha mu gisagara ca Bujumbura ayo makoperative yarashoboye gushingwa arashingwa mu makartier yose ariko hambavu ya makoperative yacinzwe mu makartier hariho n'abandi bantu bagiye biyungunganya baraja mu makoperative nk'abaja mu vy'urudandazwa abaja mu byo kugwiza umwimbu abaja mu bisata bitandukanye by'ubuzima abene igihugu basanzwe bakenera. Rero amakoperative yarabayeho mu gisagara ca Bujumbura none umunsi akaba ariko kivi ariko arakora. Gisagara ca Bujumbura gusa aya makoperative amaze gushingwa akaba ari 496 uno mwaka w'2021. Avyo mwaka wa 2020 mu biharuro turonka hano mu kigo ca Nakop aho abagize amakoperative bagiye bariyandikisha twashoboye kuronka amakoperative 358 ari mu bisata bitandukanye ari mu gisata c'ubudandaji mu gisata cyo kubiza umwimbu mu gisata kijanye n'ivy'ubutare ni gisata kijanywe no gufasha aco bita ama service ni gisata kijanywe no gukora ibintu vyinshi twovuga multifonctionnel hamwe n'igisata cyo kuziganya no kuguranana arico épargne. Rero uno mwaka wa 2021 turamaze kuronka amakoperative agira ku 496 mumva yuko amakoperative ariko araba ku bwishi aya makoperative kandi ahari akaba nayo nyene ari mu bisata deje kudondagura ubwa mbere. Sibomana Floribert arongoye zone ya Gihosha akaba no mu bakurikirana amakoperative yatubwiye ko muri commune ya Ntahangwa hari amakoperative sangwe vaso eka n'izindi. Izo rero bakaba zifasha kuronka impapuro bakongera bakazifasha kwitunganya neza. Muri commune ya Ntahangwa mu isanzwe igizwe n'amakartier canke imitumba 54 vyumwe kwera ko buri mutumba uteza ku ufise cooperative sangwe cyvyumvikana yuko ama cooperative sangwe dufise muri commune ya Ntahangwa ni 58 ariko iruhande y'ama cooperative 58 ya sangwe imbere yaho hari harashinzwe amakoperative sangwe ku rwego rw'amazone. Hanyuma hongera haravuka n'amakoperative vaso n'amashishira hamwe vaso nayo nyene ikora ibintu by'uburimyi yihaye intumbero yo gusubiza akanovera isi. Murumva rero yuko turavye muri rusangi iyi commune irafise amakoperative novuga yuko ashika nka 76 nubwo usanga hariho n'izindi ziri mu makartier atandukanye mugabo tudashobora kumenya mugabo izo nzi neza zihari dukurikirana nizo amakoperative sangwe mu makartier canke y'imitumba no kuvuga twayakurikiranye kuva agishingwa no fuci gikorwa barakiduhaye cyo gukurikirana ingana mu makoperative ajaho turashiraho n'abadufasha baraduha abakurikirana amakoperative ku rw'amazone kuko buri zone nayo irafise abakurikirana ibi bikorwa babiri kuri buri zone kuko bose hamwe ni 12 twaragize rero amadescente twakurikirana tukaraba ingena amakoperative ashingwa turabona ko koko ko buri quartier ironse cooperative sangwe
mu byo dukurikirana rero mwumva ko twatangiye gukurikirana ishingwa ryabo y'ayo makoperative. Mu nyuma rero turahava turakurikirana kuko ntawo kwitwa ko ari koperative adafise ivyangombwa bigenga koperative. Twarakurikiye ko ayo makoperative yose afise ivyangombwa. Rero kizi no munsi nta koperative n'imwe n'ayo makoperative yose tudondaguye tuvuze idafise impapuro zisabwa kugira ngo yitwe koko koperative. Muri ayo 58 ya sangwe hariho nka 40 nangahe yaronse ingorane mugabo akabaho n'izindi zahuye n'ibibazo. Twaragerageje kubaza mugabo nibaza ko habaye ingorane mu mpapuro nkumbure canke mu migambi baba baratanze. Abashoboye kuronka ingurane nkumburu ibintu bya bimeze neza barahari mugabo twoshobora kuvuga nka koperative sangwe ya quartier Gihosha urbain iri muri zone Gihosha. Hariho ni na quartier na coopérative sangwe iri muri ya quartier Sokarti, iyo nayo nyene ibintu byifashe neza. Hariho n'indi coopérative muri Ngagara quartier 9 nabo nyene bahagaze neza. Eka ndetse na coopérative sangwe zonale ya zone Ngagara nayo nyene bimeze neza. Hariho n'indi coopérative sangwe yo muri zone Kinama quartier Bukirasazi nayo nyene bimeze neza. Ego n'izindi ziragerageza mugabo izo ni zimwe muzo tubona ubu kugeza no munsi bya bihagaze neza. Iruhande y'izo coopérative sangwe twavugana coopérative Vaso kuko hariho coopérative Vaso usanga zaragize ama ibakwe cyo kuronka naryo nyene nazo nyene iyo ngurane ya leta y'imiliyoni 10. Twavuga coopérative Vaso Gihosha nayo nyene kugeza no munsi bihagaze neza. Muri izo koperative ahanini bakora ibikorwa by'uburimyi, ubworozi hamwe n'ubudandaji. Muri ivyo bikorwa baramaze kuronka umwimbu ushimishije. Akindi dukora n'uburimyi ubwo burimyi nabwo dukora ibintu bitandukanye. Turarima ibintu by'imboga. Mu bintu by'imboga turakunda kurima amashu, turarima intore, izi ntore zisanzwe z'ikirundi na bimwe bita ngo nama aubergine iviringanya. Bati ni aubergine rouge na aubergine blanche. Turarima kandi ibitunguru nayo ne bitunguru bya vyera n'ibitukura. Turarima kandi nirengarenga. Mu biturima ivyo zari ibintu kwivyerekeye ibintu by'imboga. Iruhande y'ivy'imboga turarima kandi n'ibigori ko twarabonye yuko ibigori vyimbuka cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura iyo umuntu yagize ibako karonka isi ari mako. Iruhande y'kurima ibigori turarima ni soja ko ubu dufise umurima w'isoja niwo turiko turabagara, turabagarira ubugira kabiri ko twabagara ubugira ubwa mbere ariko kubera ishamba tubana dukoramwo tubagara ubugira kabiri. Iruhande y'ivyo kandi y'isoja n'ivyo nadondaguye twarijukiye kurima igiti njabuka amazi, igiti bita anacardier naco nye turagifise nuko hageze aho bihura n'ivyaga impene zirabirya. Mu givyo twashoboye gukingira kugeza uno munsi bigeze ku ntambwe ishimishije birakuze. Ni ivyo rero iyo turimye tukimbura muca mumva yuko naho navuze ko dukora uburimyi haraho haca hajamwo no kudandaza ko turashaka kudandaza iyo twimbuye kugira ngo ikibandanye kironka amafaranga kumaguma ari ku mukigega nka kumwe nyine cyo baravuga ati muri kakamu cacivugo ti umunwa wose uronke icyo ufungura n'umufuko wose uronke amafaranga. Nko mu mwaka wahera mwirima ry'umwaka wahera twarashoboye kwimbura intore zingana hafi nk'itoni nka 3. Izo rero murumva ko ari nyinshi kuzidandariza rimwe ntibiba byoroshe, bisaba kuba umuntu yarondeye isoko.
rero twebwe byari byoroshe twari duhiriwe ko ducaca duhereza intore ETS kubera ko ifise abanyeshuri benshi niyo yakidushorera izo ntore ibyo byose by'imboga amashu yego twashoboye no kwimbura amashu ashika hafi nk'itoni n'inusu mu mwaka uheze kandi twarimbuye ibigori intete tumaze kuzihungura turako twari dufise hafi nk'itoni 2 n'uyu mwaka wa gatasi twarimbuye ibigori vyababa hafi itoni 3 ivyo navyo muri wa mugambi wa leta wo kugenda wo kwegeranya ibigori kugira umwimbo ntusanzare natwebwe leta yaradushoreye baraje kwegeranya ibigori iwacu twarabitanze yego muri make ibintu tumaze kwimbura nivyo nuko ntavuze vyose navuze bimwe sino no muvyo twimbuye twarimye mu mwaka uheze twarimye amasaka turamye amasaka atari make ku murima dufise mu Kanyosha rero ku ruhande rwa Gihosha twarashoboye kwimbura hafi itoni z'amasaka kuya amavaso yose yagiye hamwe ayo rero twaciye tuyashorerwa nishira hamwe Brarudi sanzwe rihingura ibinyobwa ngaha mu gihugu cyacu. Abahurikiye muri koperative sangwe iri muri Sokariti twaganiriye baratubwiye aho batangura ibikorwa niyo bakuye ico ciyumviro baravye intambwe bageze ko baremeza ko bageze ku rugero rushimishije. Batanguye gukora muri 2018 hari mu kwa gatandatu niho iyi koperative yatangura naho twatanguye tutaronka amafaranga twatanguye kurima nyene irengarenga hanyuma twiyungunganya amafaranga rero amaze kuboneka niho mubona twaciye tujya mu migambi nyezi natwe twamaze gutanga mwabonye ubworozi hajya turabona ko biriko byatugira akamaro cyane twatoranye murazi yuko hari umugambi nyakubahwa umukuru w'igihugu hari uno munsi yari yavuze ko hoja abantu tuja mu makoperative tukiyungunganya rero twebwe ko twatoranye tumaze kumva iryo jambo twaciye tuja hamwe turaronderana umwe hanyuma turaja hamwe turashira icyumviro hamwe nkuko twari twabisabwe hanyuma turashingiye koperative turasaba yuko mbere inemererwa imbere y'amategeko twaje dutangura ibintu cyane cyane byo kurima twatangiye kurima cyane cyane irengarenga izimubona ngahanye ni nazo mbere zaduhaye ubwa mbere uburenganzira canke zaduhaye ingene dushobora kuronka impapuro ziduha uburenganzira bwo gukorera ku mugaragaro nka koperative sangwe kuva dutanguye ntitwavuga yuko twahomvye urugezo turiko naho atari runini cyane turabona yuko inyungu imeze neza ko murabona yuko nk'ubunye turarima kandi burya irengarenga zirunguka cyane zirunguka gose turarima ugasanga nk'utuvi tubiri canke dutatu mwabo nyene tungana turakuyemo nk'ibihumbi nka 105 impene nazo murabona yuko ziko ziravyara rero ivyo byose tuko turabiraba tubona ko ari inyungu naho itaraba ndende cyane ariko turabona yuko tutidoga twebwe leta yaduhaye ingurane y'imiliyoni 10 ariko muri zo miliyoni 10 twari dusanzwe dufise kubera twaciye tutangura kuza turagira amakotization yaje iyo ngurane yaje dufise miliyoni n'amafaranga 500 kuri konti hanyuma rero cyaturongereza n'ubunye ntituraheza kuyakoresha yose aracariko tuguma dushirako uko turonse inyungu ngaha mu irengarenga turashirako hanyuma tukaraba n'ibindi bintu bito dushobora kugira gute gukora kugira ngo noneho koperative yacu ibandanye itera imbere. Zimwe mu nyungu bakura muri izo koperative harimo kuronka ico bafungura bakongera bagateza imbere shira hamwe. Ndanezerwa cyane kubera yadufasha cyane ku bikorwa byo guteza imbere turima tugasarura karonka ibyo dutahana gurya ega abana bakaronka ibyo barya biko turabagarira isoya kugira isoya zimere neza turabe ko imvura yocika zigize zisa neza za koperative basa ni gwacu kuko natwe niyo duhurikiye naje ndabona ko firi akamaro kuko
aho nogorobeje muhira singorobereza aho atakazi mfise muhira ncantonda nkakora ibikorwa byo muri koperative mu gatondo hanyuma nkataha. Inyungu nuko umwimbu yo twimbuye umwe tugurisha uwundi nawo tukaronka umusesekara dutahana mu ngo. Akarusho naho keje narose ubumenyi kuko iyo uri wenyene uburi umwe ariko muri kumwe n'abandi murahura mu byumviro mugakorana umwete n'ubwira kandi ukabona yuko ejo haza uzoronka inyungu bivanye n'ico muri kumurakora. Muri kazoza bakaba bafise umugambi wo kwagura ibikorwa. Imisi iri imbere imigambi dufise nuko tugomba ko ubworozi cyane cyane twashize imbere n'uburimyi turafise ubundi mugambi kugira gute wo kwagura kugira ngo turabe yuko dushobora kuronka inyungu nini cyane. Turafise imigambi yo kwagura uruhongore mwabonye ko n'impene ari nyinshi cyane ziko ziragwirirana. Umugambi wa mbere dufise no kwagura kugira ngo impene noneho zishikare kuba nyinshi hanyuma bikunze tumaze kubona inyungu dushoboye no guha abanwanyi tubokorere mu Kirundi tubokorere nabo bagire gute bagende biteza imbere. Abarundi batararevuka no batera kamo cyane kuko ibintu byo gukoranira hamwe ni byiza cyane. Kubera iki? Kuko icambere tumaze kubona nk'inyungu cyane cyane hari gihe kubera muri hamwe muri koperative hari gihe ushobora no kugira ikibazo ugasanga biroroshe ko gitoregwa inyishu kubera uburi mwishira hamwe. Rero abarundi batarerevuka twosaba yuko ahubwo bo fati ya mbere bakaja hamwe mu makoperative kuko turabona yuko harimo akarusho kanini cyane haba mu byo gushigikirana haba no mu vyiterambere. Turabona yuko harimo akarusho twebwe kadufasha cyane. Naho ibikorwa biriko bigenda neza utugorane two ntitubura. Hari gihe duhana intambamyi, hari gihe nk'izi mpene tworoye ngahanye zigwara bikaca bisaba yuko tugerageza kuca tuzivuza. Ariko izindi ntambamyi hari gihe bishika ugasanga irengarenga twazirimye bivanye n'imvura nyinshi ugasanga rimwe na rimwe turahomvye kubera imvura nyinshi. Ingorane canke intambamyi ntizobura na cyane cyane kubera ko byari bishasha kandi bugira avuga ati umuhini mushasha utera amabavu. No kuvuga ko nivyo imigambi yarateguwe mugabo ugasanga uko yateguwe nkumbure ntiyateguwe neza kubera ko byari ibintu byaje nyene novuga ntigihuti barabikora barategura imigambi ugasanga barahura n'ibibazo vyaho bakorera. Murabona ko dufise n'ibibazo vy'isi mu gisagara ca Bujumbura isi ndimwa ko harawosanga amakoperative menshi agomba kuja mu bintu vy'uburimyi nk'abantu barima imiceri barima ibigori kandi ibiterwa bitandukanye mugabo bagahura n'iyo ngorane yaho bakorera abaje mu byo kudandaza nabo nyene bakabura ahantu bodandariza ugasanga niyo bogira imigambi yo gupanga amazu haca haba ingorane kusanga baca bapanga muri amafaranga nyene akaba ariyo bari hamwe. Rero izo ni zimwe mu ntambamyi nkumbura akaba n'iyindi usanga mu banywanyi runaka bashobora kwibaza bati nkumbure kwiyinguranije niyo bazoca bagabangana ntibamenye yuko ari ingorane rusangi kandi ari ingorane zotegeza kurihwa. Rero hari intambamyi zahashitse ugasanga baradandaza no guhomba bikaba no guhomba kuko iyo uri kwadandaza ushobora kunguka canke ugahomba. Kuvuga muri make intambamyi ntizishobora kubura mu mugambi wose umuntu ariko arawukora harabutugwa n'utuntu canke turiye. Tuko turaraba by'ukuri tuzatugeze ku mwendo ushimishije ariko hari abantu iyi koperative zigitagura bari bazi ko amafaranga tugabura umukamo miliyoni canke umva ku batranche mugabo siko byari biri twe twashase ko batwigisha ko dukorera hamwe. Hari abantu bacabona yuko tutabahaye iyo some bifuza baciye basa n'abakwemo karenge muga hari abandi bashasha turi kumwe ku kivi kandi bikubigenda neza. Umwimbu twimbuye turafise ko nico dutwara y'amafaranga imisose tugurishije iherezo niyo hagera ko turiko turakora kugira turihede ry'abandi niyo hagera ko twuzuza umwimbu deni baduhaye hazogera tuvuga tuti natwe twikanda. Iyo koperative twayitanguye turi twashikiya 146 ariko rero kubera ko bimwe navuga usanga hari abari bibaza yuko nkumbure ijyangurane
leta yatanze ibicishije mu cya kigo phonique bibaza yuko ari ingorane ije kugira ngo abantu bace bagabangana hari abo basanga baca inkokora bakabona ivyo bari bazi ko atari byo ugasanga aragenda ubu rero turi nk'ijana na 10 gutyo mugabo nabo bandi naho basa n'abadebukiwe tuguma tubahimiriza kugira ngo bagaruke tubereka ineza yo kuba kumwe n'abandi. Barangiza batera kama abandi kuza mu bikorwa by'iterambere kuko bifasha. Akamunotera abandi bantu nuko bokoranira hamwe bakaja mu cooperative ya vaso cyangwa bakaja mu cooperative ya sangwe. Kwa gukoranira hamwe ni byiza. Bandi no bahamagara ko boza tugafashanya kuko n'iterambere rya twese kandi biradufitiye akamaro burya iyo uje mu murima mugakora ibikorwa hanyuma yo byeze ukaronka ibyo utahukana mu muryango burya biraba byiza gusumba. Akamunotera abandi asakandi nakamo twama twatewe n'indongozi zacu zirongoye igihugu nuko imitwe ikoranye inguvu zigiye hamwe ibintu bigenda neza nyamigenda ko ntari imirimo henshi nuko n'uwundi wese acibaza yuko ashobora kuzotungwa gusa n'akazi ka leta icyo cyiyumviro no nicyo cyumviro carashaje n'abariko bariga baheza amashuri nabo nyene nibumve yuko akazi ubuzima atari akazi ka leta hari mu mashira hamwe rero usanga babayeho neza gusumba n'abafise ubuzi bwa leta hamwe naho mu akazi ka leta atokwemera kugakora avuga ati je nzobandanya nkora aka kazi ko mwishira hamwe. Umuyobozi mukuru ajeje guteza imbere amakoperative yemeza ko gutunganya koperative bitagoye bisaba gusa abantu kuja hamwe bakiyumvira ico bokora. Koperative si kintu cari kivuna kuko n'abantu 10 baja hamwe kuva kuri 10 kuduga barashobora gushinga muri koperative. Rero tugiye turaraba muri rusangi cyane nk'ugwaruka hari bavuga yuko atamitaye bafise ariko ugiye kuraba ugasanga imitahe babayifise gusa nuko utamenya iyo mitahe uko bayikoresha. Turakunze gutanga akarorero twigisha mu nyigisho z'ugwaruka urashaka gusanga nk'ugwaruka avuga ko atamutaha afise ariko ugasanga nk'itelefone afise igurwa $150 ugasanga ibyo $150 ku munsi ashaka umanite y'igihumbi cyangwa ashaka mu mega $500 ndetse n'10. Bisigura yuko rero umutahe si ikintu kinini cyari kigoye n'amafaranga bumvikana make kuva ku mafaranga $500 amafaranga $1000 yandi bakoresha kutariko ntibashobora gushira hamwe kuko biraryoshe cyane gufasha umuntu ariko kivi canke gufasha umuntu yerekana ibigambi ariko arakora. Ndi hamwe tubabwira yuko botangwa kwiyunguga nyakiri kare kugira ngo n'ugiye kubafasha cyangwa kubahereza ingurane abasange ku kivi kandi biroshe cyane kuko babaca bandaniriza aho bari bageze. Rero leta akama yateye ni y'amafaranga asaba y'umutahe ayo nayo si menshi haba ukumvikana gusa kandi umutahe tugiye kuvuga umutahe si kuvuga amafaranga gusa umutahe mu bintu byinshi urashaka gutanga ubwenge urashaka gutanga inguvu urashaka gutanga n'ikindi kintu cyose hanyuma akaba umutahe. Uwo mutahe rero umaze gushingwa cyangwa shigwa muri koperative haca hasigara gusa ukubandaniriza mu bikorwa mu amashize imbere mu migambi ibateza imbere. Akaba no ngaha turangije kino kiganiro naho ubutaha. Baza ingena mahoro aryoshe baza yo mitima yanyu baza ingena mahoro aryoshe